banywanyi ba Kazuza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu, bagenzi inshuti namwe ikiganiro cacu Deutsche Kurs. Ndabaramukije ndabaha ikaze muri ca kiganiro cacu canyu Deutsche Kurs, ikiganiro cihaye intumbero yo gutanga intererano kuri abo bose mu Burundi canke mu bihugu duhanye imbibe eka mbere n'ibiri kure. Ikiganiro gitanga kiza gitanga intererano kuri abo bose bifuza kunonosora, kumenya kuvuga, kumenya kwandika, kumva ururimi rw'ikidagi. Ikiganiro canyu Deutsche Kurs mona kimenyereye ni ikiganiro mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand cyo mu kigo ca kaminuza y'u Burundi. Jewe Paul ndayihereje akaba arije ndakibashikiriza. None kuri uno munsi ikiganiro cacu kigiye kwisunga kuki? Kuri uno munsi tugiye kubandanya ikiganiro twatanguye mu minsi heze, ikiganiro tuza mbere gusoza kuri uno munsi imbere yuko tubandanya umurimo wacu. Ico kintu naco ni iki mubona ngaha, abafise amahirwe yo kubona kuri iki kibaho, ni theme grammatical bita Kasus. Kasus kubaza indimi n'izindi bumvise ko ari ururimi rw'urutirano. C'est une notion d'emprunt. Emprunt, un mot emprunté du latin, mais déjà ancré dans la terminologie grammaticale ikidagi. Ego hariho icabita mu kidagi fal muri singulier, pluriel yayo ikaba fele. Mugabo ahanini soma genda murabe mwumvirize kenshi bakoresha iyi notion ya Kasus. Turaza kwibukanya icarico cane twisunga ku bintu bibiri bigize Kasus, aho tuza kubona nominative, Kasus ya nominative. Kurundi ruhande tukabana nyine Kasus ya accusative. Kasus nababwiye ko ari jambo emprunté du latin, mais nukuri déjà intégré dans la terminologie ikidagi. Hakaba nominatif, hakaba na accusative. Tuza kwibanga kwisunga izo zibiri, so kuvuga ko tuzoba duhejeje. So kuvuga yuko Kasus igizwe n'ibi bibiri, igice nominative n'ikindi ciswe accusative. Oya habe namba. Kasus ifise ibice bine, harimwo ibi bibiri. Ku rugero tugeze ko rero ukurondera kumva neza ingene ururimi rwubatse, ingene baruvuga, kuri uru rugero turimwo nkundira twibange tugume kuri ibi bibiri Kasus, aho tuza kuraba neza, gutegera neza, turabe twihweza ingene ico kintu gikora. Hanyuma na Kasus
na kasus ya accusative. Ibindi bihimba bibiri tuzobibona uko tuzogenda turakura muri iki gikorwa turimo. Aho duheruka kuganirira ngaha nyene twaribukije yuko iyo phénomène grammatical eka mbere ndayite un mécanisme, un système même, ahanini irangwa n'iki? Irangwa n'ikintu ucuguhindura forme. Aho tubona ijambo rimwe bivanye naho rikoresheje rihindura forme, mugabo rikaguma ryitwa kwa kundi. Mu majambo yumvikana, c'est un changement de forme ahanini au niveau de endung, ngira ngo iki kintu umuntu amaze kucumva muracibuka, ni c'est au niveau de la terminaison du mot niho où le changement de forme se fait voir. Ce changement de forme s'effectue en fonction du contexte. Mu yandi majambo bivana n'iki? Bivana na la fonction grammaticale iryo jambo o rifise. Aha rero turaza kugaruka ku kintu bita Satzstruktur, Satzbau, ukuvuga Satz iryungane, Struktur la structure, canke Satzbau, bau ivuye muri le verbe bauen, construire, bivana na la construction. Turaza kugaruka rero sur ce système de construire une phrase, ibigize iryungane, aho tuza kugaruka ahanini kuri les différentes ou principales fonctions grammaticales arizo ahanini iyi système de changement de forme ifatiye. Reka tuje tanga karorero kugira ngo tuvyumve neza. Reka tufate akarorero aho tuvuga was ist das? Iki ni iki? Turahantu ndabonye ikintu ndabajije was ist das? Inyishu murayibuka, das ist. Dufata akarorero, das ist ein Bus. Was ist das? Bonye ikintu ntazi ndakubajije. Was ist das? Inyishu ni das ist ein Bus. Der Bus, reka rero mbandanye mvuga iki kintu. Der Bus ist groß. Mbega yemwe iki kintu ni iki? Ikintu. Das ist ein Bus. Ni icuma, n'umuduga, ni Bus. Der Bus ist groß. Ndabonye umuntu muri ko muravugana, ndamuza ahantu mugabo sindamubona neza. Ndagusaba kumunyibutsa cyane cyane umumbarira ingene yitwa. Ikibazo ni wer ist das? Cha kintu ntazi ngomba kumenya. Was ist das? Umuntu wer ist das? Ntangura kwa kundi kwa cha kintu. Das ist
Michael. Das ist Michael. Das ist Michael. Izina ryiwe ni Mikaeli, ni Michel. Das ist Michael. Reka mbandanye ndamukubarira ko wamumbajije. Michael ist der Onkel. Reka tube turagumiza ngaha la structure mugabo nari gushira kwa kandi mugabo pour l'instant reka ngumize ngaho naho iryungane rituzuye neza. Mbajije ikintu inyishu ni das ist ein Busch. Genda hose iki kintu kibonye citwa Busch. Kubera duhejeje kuvuga ico kintu ubu rero tugomba kugira ikintu tugishikirijeko. Der Busch ist groß. Umuntu, wer ist das? Das ist Michael. Michael ist der Onkel. Nukuvuga ni se wawe wanaka canke ni data wacu. Ikintu umuntu tukiri ngaha nyine ngira ngo mwamaze kubona ikijanye na indefinita article na definita article. Urubanza rubiri rumwe rumara zibiri. Turibukanije ryari bakoresha indefinite article. C'est ikintu généralement citwa gutyo. Mugabo tumaze kuvuga ico kintu ça devient défini. Definite article. Iyi ni indefinite article. Iyi ni definite article. Iyi indefinite article ni ifise forme iyi ein. Definite article ni der. Twibukanye yuko ururimi rw'ikidagi rufise trois genres. Mu gifaransa ni zibiri aho dufise masculin féminin kujanye na nomen. Le nomen mu gifaransa ni soit masculin soit féminin. Mugabo mu kidagi ikidagi gifise trois genres. Bavyita muri grammaire y'ikidagi genus. Genus muri pluriel ni geni. Genus, geni. Zifise genus zitatu, geni zitatu, masculin, féminin. Mugabo ikitari ni l'un ni l'autre ni neutrum. Trois geni, drei geni, masculine, féminine na neutral canke neutrum. Reka dutange akarorero pour compléter un peu notre tableau. Dufate akarorero aho tuza kubona iyindi forme. Aussi bien il y a indefinite article que definite article. Was ist das? Das ist ein Haus. Was ist das? Das ist ein Haus. Ngaca rero ndayitamarira nkavuga ingene ndayibona ubu nkoresha definite article kuko ngiye kuvuga ikintu camaze kuvugwa. Aha ase general ubu tugiye tuvuge iyi nzu tubona. Das Haus ist schön. Ni nziza. Das Haus ist schön. Nongaha ni kwa kundi
dufise ein dans cette forme, tukagira na la forme de l'article indéfini correspondant das. Tubandanye tuvuge ikintu femina. Das ist eine Wohnung. Eine Wohnung. Wohnung ni appartement. En studio n'inzu iri mu zindi zubatswe en hauteur. Das ist eine Wohnung. L'article défini correspondant. Die Wohnung ist klein. Die Wohnung ist klein. Io studio, io appartement, nindo. Même observation, nous constatons que nous avons ici une autre forme, une nouvelle forme carrément, eine, correspondant à die. Ngibi i concrètement ingene ivyo twariko turavuga yuko mu kidagi hari amagenre atandukanye atatu. Ngaha dufatiye kuri ubu rero. Der c'est masculin. Nukuvuga iki? Nukuvuga le nomme kiswi. En l'occurrence ici bus ifise genre masculin. Ngaha tuvuga inzu. Haus, ein Haus, das Haus ni neutre. Wohnung ni féminin ni die Wohnung. Voilà les formes différenciées, les différentes formes pour les articles mukidagi. Eine. Nous avons ici les articles indéfinis. Unbestimmte Artikel. Chanke indefinite Artikel. Indefinite Artikel chanke unbestimmte Artikel zikoreshwa igihe umuntu avuga yerekana ikintu citwa gutyo de manière générale. Sahi wacu gusa ekanahandi citwa uko. Umwana n'umwana, ein Kind. Nico kimwe na bus, ein Bus, co kimwe na inzu, ein Haus, nico kimwe na Wohnung, eine Wohnung. Bien sûr, les articles définis igihe uvuga ikintu uwerekana ubona, ikintu camaze kuvugwa, ikintu ziko, ikintu umbarira jewe nanje nziko ikintu ukoresha la forme des articles définis. Ibi twarabibonye ko ari ubiyikoza gusa, mugabo ngira ko ndababwira nti ico tutavuze wa mwaka twavyiga, mugabo hinge gatonya dushireko iki. Das ist ein Bus. Uyundi ati erega uri kurihenda, iyo si bus. Agaca avuga ikindi cumi. Das ist kein Bus. Das ist kein Bus. Uwundi ati das ist kein Haus. Uwundi ati das ist keine Wohnung. Muca mwibuka rien regarder avoir les formes aya majambo je kwani kain, kaine. Il s'agit ici de forme de négation. Umwati iyi ninzu oyindi ati ekasinzu. Ngira mwabonye twashize ko gusa indomeka imbere ya za forme za unbestimmte canke indefinite Artikel. Murashobora kugira uko igihe mugomba kwiyitirira canke mwiyitirira uyundi ico kintu. Das ist mein Bus.
das ist mein Haus, das ist meine Wohnung. Aha andi twashize ko indome ke ka mu kidagi me twashize ko indeme m. Aha ni article possessive, kein ni negative article, eine indefinite Artikel. Der Bus, das Haus, die Wohnung. Rero ngaha izi forme mubonye pour chacun des trois mots différents. Mein pour possessive article, kein pour negative article, na ein pour indefinite unbestimmte article niki. Ce sont des tugombye kuvuga la le kasus yayo ni nominatif. Ngaka akarorero ka nominatif. Nominatif. Cyo kimwe no ngahi ruhande quand il s'agit de définite article. Ce sont des formes novuga d'origine. Ce sont des formes d'origine qui n'ont pas encore subi de modification. Vous aurez très bien compris qui n'auraient pas encore subi de... Nous kuvuga qui peuvent, selon le contexte zirimo, qui peuvent subir des modifications de ces formes-ci. Donc, les formes d'origine au niveau de ces articles possessifs, négatifs, indéfinis, définis, ce sont des formes novuga d'origine bita nominatif biva kuki. Biroroshe kuvuga ngo les formes d'origine, mais nigiki cyomfasha kubimenya. Mbega umuntu ariko ariga yomenya gute yuko ari d'origine ou pas d'origine? Biroroshe cyane gose. Iyi structure ya kasus hari ikintu nyamukuru, reka tuvuge mbere, ibintu bibiri nyamukuru bidetermina iyo kasus. Ikintu ca mbere nyamukuru ni le verbe. Le verbe utilisé dans ce contexte. Le verbe, plus précisément dit, la nature du verbe détermine le kasus de l'article. Turiko tuvuga article. Kuko ntimwibagire les différents groupes de mots connus mu kidagi uko ari 8 ni groupe zingahe qui subissent une modification, qui sont concernés par ce système de changement de forme. Ni article ou koziri kose mwejeje kuvyumva indefinita, definita, négatif, possessif. Pour nous comme limiter à ces deux. Définita, indéfinita, négatif, na possessif. Dans ces formes-ci, bavyita nominatif. Kubera iki? Kubera dans ce contexte d'emploi. Kubera iki? Kubera la présence d'un verbe conjugué dans ce contexte d'un verbe bita. Das ist, das ist, das ist. Der Bus ist. Ngaha. Bus ist. La présence du verbe conjugué sein détermine effectivement l'emploi, l'usage obligatoire des formes nominatives, nous pouvons les formes d'origine. Notez ceci, les verbes, la nature des verbes détermine le changement de... Le verbe sein, menya, le verbe sein ni toujours nominatif. Bigenda gute rero avec accusatif, kuko navuze ko tuza kwisunga kuri les deux nominatifs na kasus. Reka turabe izi groupe
de mots twatanze ngaha muri ubu rero ingene zihindura la forme. Das ist ein Busch, das ist kein Busch, das ist mein Busch. Reka dukoreshe iyindi verbe tuvuge kaufen. Le verbe kaufen, acheter. Le verbe kaufen. Le verbe kaufen. Reka tuvuge mein Onkel kauft. Mein Onkel kauft. Ça c'est le verbe kaufen. Kauft einen Bus. Einen Bus. Nabibonye? Ya forme ein ngaha ivuyemo einen. Biboneka yuko la forme de ce mot ein yahindutse yavuye kuri ein ibaye einen. Kubera iki? Kubera précisément il est dans un contexte où le verbe ari kaufen et que iryo verbe kaufen ijana imisi yose na la forme ya Kasus. Mein Onkel kauft igihe ataguze keinen Bus. Shako yaka keinen Bus. Mabonye keinen Bus. La même forme. Gusa hari la lettre K imbere yerekana ko ari mon oncle n'a pas acheté de bus. Mais en revanche, muri exemple yakurikira imbere yari yayiguze. Ich kaufe meinen Bus. Muri ijambo rimwe, c'est exactement le même principe. Ein précédé d'un nomen masculin yabindutse iba einen. Bigenda gute na Haus. Das ist ein Haus. Mein Onkel kauft ein Haus. Nous retrouvons dans la même forme ein indefinita devant Haus. Yaguze Wohnung. Mein Onkel kauft eine Wohnung. Ntayo yaguze. Mein Onkel kauft kein Haus, keine Wohnung. Nous retrouvons exactement dans les mêmes formes ein, kein, imbere ya un nomen neutre chanke féminin. Ikintu gihinduka gusa ni la forme d'un article igihe est dans un contexte où il y a un verbe qui exige accusatif et un nomen il est masculin. Donc, ce changement intervient dans ce contexte, et dans ce contexte seulement, où il y a un verbe autre que sein, un verbe qui exige un complément d'information. Ngahani gute, mein Onkel kauft, ikibazo none sowanyu yaguze iki. Il est important à ce stade de retenir yuko le verbe est d'une grande importance. Le verbe détermine finalement ryari, comment ikintu gihindura. Vyose bivana n'ibintu bibiri, la nature du verbe et surtout le genre du nom. Reka kuri uno munsi tugeze ngaha ikiganiro cacu tuzobandanya kundwiza duheraheza ikitwize hanyuma tushe tubandanya n'izindi teme gramatiko. Murakoze naho ubutaha, Imana ibahezagire.